Baramutse n'abandi ikaze mwese abanywanyi bacu mu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko mumeze neza aho mirya nino hatandukanye. Nimba utarafyonda kuri subscribe kugira uraje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza, wobanza ugafyonda ko kugira igihe cose dushyizeko inkuru uce ushikirwa nayo mu bambere. N'umwanya w'amakuru agezweko ariko haravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inyinyurana hagati y'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ubudandaji ndetse n'akagwi karimwo Albert Maniratunga ihejeje gutoregwa umuti. Harabaye kutavuga rumwe ndetse haravuzwe ibitari bike. Albert Maniratunga n'akagwi kiwe k'abantu batatu baranaraye mu gasho kiperereza ivyakurikiye muraza kubimenya muri ano makuru, ariko hari n'ivyo mu bushikiranganje bw'ubudandaje nabo bakoze ibitari bike, rero bikaba bihejeje gushigwa ahabona. Bamwe bati no gukeza umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yagwanye urugamba rutoroshe, akaba amaramaje kajya kagwi kagizwe n'abategetsi batatu harimwo na Albert Maniratunga ndetse n'ababashigikiye. Ryanyinyurana ry'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere mu vyo yajejwe harimwo ubudandaji mu buyobozi n'umuyobozi mukuru bukunguruza Albert Maniratunga be nabo bafatanije rirangiye mu nsinzi y'umushikiranganje Nijimbere Marie Chantal. Bamwe bari bavuze bati nagasuzuguro kubona umuyobozi mukuru Albert Maniratunga n'akarwi kiwe bamaramaza umushikiranganje. Bamwe bakibaza ari umushikiranganje ndetse na Albert Maniratunga ninda yatwara uyundi. Bamwe bakavuga ko ngo vyo baragasuzuguro kuko Marie Chantal Nijimbere ngari umugore. Abandi bati ibi nakamaramaza Albert Maniratunga yarigize ndakorwa ko ku buryo ashobora no kunyinyurana n'umushikiranganje. Haravuzwe ibitari bike kuri ivyo bibazo, gusa amatwi yatusumira avuga ko Albert Maniratunga nabo bafatanije baraye mu gasho n'iperereza ku munsi wa mbere. Ubu ntituzi amakuru yabo aho ageze, ariko tukaba tukiriko turabikurikirana. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere nawe rero akaba yahejeje gusohora ibiciro bishasha vyo kwiyunguruza. Urugamba rero rwiwe rukaba rwabaye urwo kuduza ivyo biciro ku rugero ibitoro vyaduze ko mu gihe akarwi karongowe na Albert Maniratunga kari kagumye kamuburabuza kugezaho kamuburira isoni mu kuduza ivyo biciro ku rugero rutumvikana. Ako karwi rero kari kavuze ko abanyagihugu ngo baryohewe iduzwa ry'ivyo biciro ngo kuko batigeze bavyiyamiriza. Niko rero iduzwa ry'ibiciro rirababaje kubera ribandanya kunyura ubuzima busanzwe buzimvye bw'abanyagihugu basanzwe barimwo, ariko namitende kubona hariho umutegetsi wo hejuru yerekanye ko yitwararitse abanyagihugu akubahuka akanyinyurana n'akarwi k'abategetsi bandi baba bakeneye kununuza umunyagihugu. Abatari bake rero bakaba bakeje umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ko yarwaniye neza y'abanyagihugu uko ashoboye, ndetse hakaba hanavugwa ko n'abagize uruhara harimo nk'ishirahamwe Abuko atako naryo ritagize mu gusemerera ryiyamiriza iduzwa ry'umurengera ry'ibiciro vyo kwiyunguruza. Bose rero bakaba barakoze ibitari bike, ariko nubwo havurwa ivyo ibiciro bishasha vyashizwe habona n'umushikiranganje buvyajejwe harimwo umushikiranganje bw'ubudandaji. Kuri ubu rero ibiciro bikaba bitaratangura kubahirizwa hose, gukurikizwa hose nk'uko amakuru abivuga. Mu makuru adushikira avuga ko mu ntara ya Gitega ibiciro bishasha vyo kunguruza abantu n'ibintu ngo ntibirubahirizwa hose. Bamwe mu bunguruza abantu bava mu ntara ya Gitega umurwa mukuru wa politike baja mu zindi ntara ntibariko barubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza vyaraye bisohowe na leta. Bakabasigura ko igitoro caduze gose ku buryo bakurikije ivyo biciro bishasha ngo boca bakora bahomba. Aho ivyo biciro bishasha vyo kwiyunguruza ngo bitariko birakurikizwa ni nko ku miduga yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi ikorera mu mashirahamwe yo kwiyunguruza abantu yitwa agence de voyage mu rurimi rw'igifaransa. Ayandi makuru avuga ko abo barihisha 7,500 kuva Igitega uja Bujumbura
mu gihe igiciro gishasha ca leta ari ibihumbi 7 vyonyene kuva Gitega uja i Bujumbura mu modoka ntoya bita Probox ni hagati y'amafaranga ibihumbi 8 n'amafaranga ibihumbi 9 mu gihe leta yashize ko ibiciro ko kuri iyo miduga ari ibihumbi 7 vyonyene kuva Gitega uja Muyinga ni ibihumbi 10 ibeyi ya leta yo akaba ari ibihumbi 8 nayo kuva Gitega uja Ngozi Ruyigi na Rutana ni ibihumbi 7 leta yashinze ko aba ibihumbi 6 kuva Gitega uja Cankuzo ni ibihumbi 12 igiciro ca leta ni ibihumbi 8,500 kuva Gitega uja Makamba ni ibihumbi 12 kuri uru rugendo nta giciro leta yashinze ariko igitoro kitaraduga byari amafaranga ibihumbi 10 nubwo biruko hari abakurikije ibiciro byashinzwe kuri uno wa gatatu abo ni nk'abakorera Gitega Karusi aho barihisha amafaranga 6,000 nkuko vyashinzwe na leta nico kimwe na bamwe mu bunguruza abantu Gitega Bujumbura mu mabisi yo mu bwoko bwa Hiyasi barihisha ibihumbi 7 yashinzwe na leta nayo bamwe mu bashoferi bakavuga ko hamwe bokurikiza ibiciro bishasha vya leta ngo boca bahomba kuko ngo igitoro caduze amahera menshi amafaranga 300 ku litiro kandi kitahora kiduga amahera arenga 50 ku litiro imwe bagasaba ko leta yogabanura ibeyi y'igitoro canke ikemera ko baduza ivyo kwiyunguruza canke se ikemera ko baduza ibiciro vyo kwiyunguruza nayo abanyagihugu bobo basaba ko ivyo biciro bishasha vyo kwiyunguruza vyo kurikizwa kuko ngo na mikoro atari menshi nkuko babivuze abo banyagihugu. Tuvuye muri ivyo tugaruke ku yandi makuru ariko haravugwa cane hariko haravurwa ikibazo gikomeye cane muri kaminuza y'u Burundi. Abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bavuye mu gacerere basaba ubufasha bwihuta kubijanye n'ikibazo c'isuku rike hamwe n'ibura ry'amatara. Imikete abasurukira abandi mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bandikiye umuyobozi w'iyo kaminuza bamenyesha ko hibonekeza umutekano muke utewe n'umwijima hamwe n'isuku rike ngo hari n'uburaro bumwe butagira amatara hamwe n'ubwiherero bwugawe kubera butagira ibikoresho. Ikindi rero abo baserukira abandi mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bavuga ngo ni ibirasi bimwe bitagira amatara bica bituma ngo n'umwimbu uba muke nkuko abanyeshuri babivuga. Iryo bura ry'amatara muri kaminuza y'u Burundi ngo ririko rituma haba ubusuma bw'ibikoresho vy'abanyeshure aho ndetse ngo buguma bwiyongera. Ivyo bibazo bikaba bimaze imisi vyibonekeza mu bigo bitandukanye vyo kaminuza. Abo baserukira abandi mu banyeshure b'iyo kaminuza bagasaba umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi gutorera umuti w'ivyo bibazo bihanze abo banyeshure n'iyo kaminuza mu maguru masha. Kwigisha abana adashobora kuriha amahera y'inzu mu bisanzwe uwo mugabo umubiri wose ubukanye sivyo acagira stress hanyuma amaze kugira ayo stress yose ryabanga rivuga ko yo mukwiriza ntibishoboka. Biragoye yuko yoje gukwiriza umudamu mu nzu hazi yuko nyine nzahava dodora akamukoma agira ati mpaye amafaranga yanjye cyangwa akadeni yari yavuga ati saa 9 nzobangiye kugira gufata umudamu utagaburiye umwana ariko ararira ingorane mu nzu biragoye. Ivyo rero kubera ayo stress abagabo bamwe usanga barimwo sivyo hari igihe bibona bakwegera ugasanga muri no mizo ugasanga n'ibigwara bya diabete byarabaye byinshi ubwo usanga ari igitsina cy'umugabo gisigaye cifatiye donc intumbero canke cirabiri ikaruvati rabo sivyo nk'ikigera kiraba hejuru sivyo ikaruvati mu bisanzwe yamirabi iraba murahabona iyo umuyaga utaye urumva ni kibazo. Hanyuma rero ngo usanga wa mudamu nawe ico ntavyihanganiye donc usanga agira ati jewe sinjyama nakanja ko bikunaniye nta kundi sinzoja kwicwa n'ikinyamugongo canke ngo nje kuvyimba amaguru nkiri mutoya ugasanga araciye ku ruhande. Nico gituma rimwe niyo umufashe hanyuma umugabo akitwaje akavuga ati mpanurira umugore aravuga ati none mumbuza kube nakoze iki none yarabishoboye abona ndarenze ibigo none ko atavyashobora jengere gute nimfe
urumva bishe bigorana rero hariho n'ivyo byo kuvuga yuko abadamu ubu twarigeze kubivuga ubuye abantu bagiye kurongorwa bose ubu kugira mariage ni nko gucyura urongora umuntu yamaze kurengera umugore kuko urumva umwana atangwe gusambana ku myaka 13 14 akazorongorwa ku myaka 20 cyangwa 25 ubo mbona nawe kumbuga ngo kanamenye basigaye baridandaza urumva uyo muntu azi ibitsina bitandukanye byose by'abagabo sivyo azi binini azi bito azi birebire azi bigufi azi abagabo bakubise pompaje n'abatazi kubisa zibarebara zibagufi azabavyibushe n'abatavyibushe amaze kujya mu bitanda amajana sivyo hanyuma ugaca ugenda rero agacagira ngo agiye kugira mariage hari hagira mariage kubera kameme agati niteka umuryango mugabo akagira mariage ntutamukwiriza nyene kubera urumva urutoke niko kuzura ikirere oya none utumye urutoke mu kirere wovuga ngo ikirere wovuga ngo wacumvise ngo ku mpande no ku mpande niho usuka amazi mu ruzi ntibishoboka rero ugasanga nibyo bintu abantu baba bakuriyemwo byo kumva ati naka tuvanye ndaza hageza kuko hari abakobwa canke abagore usanga basambana n'abagabo bane ku munsi batanu sivyo umwe bakabyuka mugabo bakumva nyene ntamukwirije nkuko avuga akabaza ati canja kwa naka nawe